isi yose nko mu Burundi iterambere mu byo gutuma tumanako amakuru byarateye imbere. Hari za Google, YouTube, Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp n'ibindi. Iterambere ryarahinduye isi nk'agasagara gato. Gutuma tumanako amakuru haba no mu butumwa bugufi biroroha. Ikiyago gicika nkaho umengo muri kumwe. Kurangira, kumenya uko umuryango umerewe, kumenya inshuti n'umuryango baherereye, ku batari hagufi, gukurikirana imirimo yabo n'ibindi vyavuye vyoroha. Vyavuye bivamo urudandazwa, mbere ubu rubeshejeho imiryango itari mike. Ariko nubwo bimeze uko biri muri kino gihe ca none, ingaruka mbi n'injojo, indero n'imico gutituka, abana bakama ku mashusho y'ibiterasoni, na cane cane y'abavyeyi batabakurikiranye, umwana agakura ataco yibanga. Ku banyeshuri, gusamara bikabatuma ataterambere riboneka mu vyirwa, mbere rimwe na rimwe bakayoberwa. Inkuru yaba mbi canke nziza, impanuka ziribonekeza iyo ubwenge bwose umuntu aho yabushize mu telefone yiwe. Kubemera Imana naho turabisangayo, ubutumwa bugufi bukandikirwa mu mashengero, mbere rimwe na rimwe babahamagaye bakitabirayo. Ingo ntizisiba gusambuka, abo bakanye kenshi na kenshi akabura ikiyago hagati yabo, kuko umwe canke uwundi umwanya munini awuha telefone yiwe kuruta uko awuha umugenzi. Umwike kukagwira, ugutumvikana bikajako, imiryango ikamiri muri tugira amahoro. Kutitaha abagenzi mu manama, ku mashure, mu mashengero n'ahandi bigaruka ari bimwe. Gushikirwa n'isanganya, mbere rimwe na rimwe ry'urupfu, kuko ubwenge n'umushaha byose biba vyatwawe na telefone. Tutibagiye ubusuma n'ububeshi bisigaye bihakorerwa. Facebook. Akarorero kagufi kamwe muri bwinshi bumaze gushika. Reka dukurikirane ivyashikiye n'umwene wacu. Ni nk'uyu kuri ivyabaye. Yasubiwemwo mu ntumbero yo kuvunira akagohe cane cane abavyeyi n'abarezi mu vyo ugwaruka bajejwe ruriko rucamwo. Bimwe bakabirabukwa ariko ntibavyiteho, kuko kenshi bafatirwa n'udukorwa dutandukanye two gutunganya no guteza imbere imiryango yabo, maze bigatuma batinjira mu idonido ngo babe ku gihe. Iyi nkuru yasubiriwemwo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bivanye n'imibereho yiwe vyashikiye uburyo yarabayeho. Wowe niwe ibyo ushaka nibyo dukora. Wowe ushaka biti nziza ukoresha iyi nye nizo zigezweho. Ubwo iyi nye je niyo no guhitiramo. Waje kujewe ni mengo ni pasane ndumva ubu hindura vaho ubu mengo kigenda bwije. Niyo tugutegure. Nibone mu bwaho hindura. Nimburi muri Facebook ajewe ndinga ntibijana. Ndaje. Ko ari umukobwa reka ndamwemereye ntazaba ngoza prom. Murakoze.
ariko sinabamenye. Pro nari ndabizi. Muri bande? uri hariya uri ngaha biragoye. Oya Uvuga ko nagarutse. dukora beat hama tuyiheze hama ubandanye mu byo wawe sivyo? Nagarutse. Navyumvise mugabo iyi beat yonyine nabwiye ko utayakunze. Yego. Namba ari kubera ubwenge bwawe butari ngaha amakuru Oya, bwashiramwo umengo ntibiri kumwe. Ubu nakosoye suite ntibashatse nkuremo ka hatonya. Shaka dukoreshe gute? Naku nguma ndakubwira umwanya wose ko shaka beat nyaruka. Nkunze gusanga kenshi muri ku murongo, nico gituma nifuza ko twaba abagenzi. Niho mukiri? Oh, urantunga ndi mu kazi. Pro Oya ndaje imbere hatuna. eh Akuna kantu gatonya gusa gatonya cadu. Mukora iki mu buzima bwanyu? bireke basi. Inyanyazi w'umuziki. Naje nguma ndindira ati ndaje buho narengewe sinsubira. Ndiko ndakubwira aho uhindura urasubika ni ma Facebook. Uyu mwuga ndawukunda cyane. Murakoze. Umva je ngume ndindiriye ndaje je ngume nicaye umva nta kintu mfise. Urayumviriza niho umenya aho duhindura hose wikorije yose wiyumvirize yose. No dukora ijana. Namye nifuza kuzobana n'umuhinyanyizi w'umuziki. Nivyo. Yego. Wavyo dukoreshe. Ubu ngo bampindure ngire iyo wowe ushaka. Okay, je narindiriye kora hamwe nyumvise Yego. cyokote. Yego. Urumvise rero ko nahindura. Urumviriza. Jana ndabizi iyo urayishima nizijya nyine ukeneye. Cyo urumviriza beat ngaho ndaje. Nibaze nkubateko. Murubatse? Eka Nta kibazo mubinkundiye. sawa, tumenyane kwanza. Mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi papa wanje n'umugwiza atunga. Sawa sawa karibu. Ega pasonga ni hapa. Oya si harasunze gato. Eka nawe ntumubona we birakwiye urumva pro twari kumwe nga muri sije. Ariko akora indirimbo ntumva. Hama ndamubwiye ahindure ubu narasohotse. Biti yakoze yonyene nibijanye n'ivyo nkeneye jewe. Jeje verbe ntacyo narinzi. Hinge gato basi ndamuronde ndamubaza. Unyarutse kuko numwe
umwanya w'iwanjye je maze ngaho urakwiye namaze no kuruha cyane ubinkundiye ndashobora no kuzoza higa kukuraba ntacyo bitwaye ariko mbana na mama mubona gute nshikiye mu ihoteli mu gihe kingana gute twobana nk'amezi abiri hanyuma tugaca dusubirana inyuma amezi abiri ni menshi dupanga inzu byosaba nk'amahera angahe amadolari 200 ku kwezi ni ukuvuga 400 mu mezi abiri nzoronka igihumbi sawa neza cyane ejo nzokubwira ukuntu nzoyakurungikiye na hejo ndagukunda urakoze mukunzi wanje Iminota tutarayipiza. Urudishie, tulishafungwa. Tulishafungwa wapeti. Tulishafungwa tunatoka. Please write me by the Facebook. Always I'm connect to the Facebook. Yeah. No matter what you write, please get right. I'm waiting your answer. When I can impose a road, you name me kwenye Facebook. Don't I know ya kwenye Facebook. Yeah. Oh girl, I miss your words, miss your face, miss your everything. Baby girl, I'll count the distance. Still be reason I miss your love. For where you are, my baby girl, I don't care. Right from anywhere, another to heal my sickness. On Facebook or YouTube. What of me I use. Don't give me number phone, you're face to face with charity. Always I'm connect to the net. Day by day I'm waiting, your answer please get right anything. Right. Gakez. Right by Facebook. mwaramutse mukunzi wanje ibikoresho byo mu nzu byo gugo nkangahe wabyibagiye biravana mubona twogura ibiki ibintu bisanzwe nk'ibiki amasahani n'ibyo mu nzu bw'abashyitsi ibyo gusa gerageza kugacerere ukimera akanyama zuzosanga
kugira ntihazobe byinshi byo gusiga igihe twibutse. Okay, nta ngorane. None bisaba ngahe? N'imiburiburi ni nk'amadolari 1000. Amadolari 2000 yo kwiye. Yasigaye ndacindabika nta ngorane. No matter what you write, please get right time waiting your answer. When I can impose a row. Inyifato zose ni nkizo nkunda. Uranezerije. Murakoze. Mwana nzi? Ni biki? Urabona mama yaraye kuri telefone ijoro ryose. Yewe, wari ushobora no guha agaciro ubuzima bwawe. Ibiki byagufasha? Ibyo udakaraze none. ahubwo ngo nkarabye. Amahoro. Biti. Yego kabisa. Ewa je mfite ingorane wangu. Nyinshi cyane. Sinzi birashoboka ndabumubone bosi. Okay sawa. Oye. Mubwire je. Gute. Ni sawa. Amahoro. Buri kintu Twafashe iki? jewe mutama mfite ingorane nyinshi cyane. Kandi ingorane jewe mfiteyo. Sinzi nzotangura kugira gute rero. Ariko reka nakubwire gusa. Gende muri mvuye mu makamba. Hanyuma chaza ngaha. Kuri studio. Nimelipa hapo frango ramba bare gato jewe kuvuga biri kabisa. Nimelipa franga na faktire niko nayo ndio hii faktire. Sasa kila nikija hapa mara naambia ingo mkitondo mara yindi undi musi ingo mugoroba sinzi konja kugira gute mtaani kuko yani kiufupi nachanganikiwa kila siku njoo jioni mara njoo kesho kuta njoo kesho. Sasa wanatushika hivyo kwa sababu sisi wanamuziki wanje ni underground au hatuna jina au kwa sababu gani? Kama franga nimelipa njoo kesho njoo kesho kuto nachoka tena nafikia hoteli hivi ni semene moja sasa niko hoteli unafikiri teniendekea Mtu yanganira nukuri kuko yagomba kuba ari hajya kabakira nimba tarashika sinzi ariko arambesha ariko umbwira izina ryawe ndabona izina ryawe kugira ngo nsoce T-Max yego ndashobora kuca ndagushira kuri nkabikurikirana je uzocuza kubimbwira natakwakira kiufupi nachoka insemene sasa niko hapa nimekuja na chai asubuhi sijani nimekaa hapo nje angalia hivi sanga tangu asubuhi saa 5 na post tangu asubuhi niko hapo nje mutama genda ariko no kuri kwimana ibi bintu kugerageza mu bindure kuko kuri jewe mvuye kure cyane mu makamba kushika ngaho kuri kwimana
nka tike byose biragoye Sawa. twihanganira Okay na kiwa. Urakoze. Okay sawa merci Umunsi akazi mwiza. keza. Okay na kiwa. Hiyo bya producer kabisa lakini ile vugo mtamu. Okay sawa urakoze. Umunsi mwiza. Okay merci merci. Vamos producteur naje. Soko muri akanda mutema. urumva ejo nari mfise akazi kenshi ejo urumva nakoze cane ntandushe Nta na kimwe unsigurira. kubera akazi kenshi nyene nawa mu ruho canzuka ntevye n'umunsi nari nacerewe ku kazi Usanzwe uzi intumbero ya studio yacu yari. bibaye ejo honyene niho vyabaye Ese ugomba kunyisigurira ko ejo wari ngaha kandi niriwe ngaha. Naje ngaha amatelefone yanzanye ngaha. Nkunza ndaza kusigurira uri ngaha aya atacyo urakora. Wibereye ahandi. Ejo niho narindi. Kandi urazi muri kontra yiwawe mu masezerano y'akazi twagiranye ko byari ibintu ugomba kudukorera. None abakiriya bacu basigaye bava ngaha bakoma induru. Nk'ico gihe rero numva ntacyo uriko dufashamo nta na kimwe usigurira ucumvira aho genda wiryamira ucubonana na secrétaire aho ibyo aza kugura c'est insupportable. Nshasha yo mukazana. None sije tuzoba tugira. Aparo jya bumenyereye. Oya. Oya tushakujya nyene. Menye uwo gutora mu ibarabara ntawe dushaka. Ngaso mu ibarabara. Afisi wabo. Shakujya nyene. Aho narahinduye. Aya naho hindura no gusa. Tuzobiganira nzoza ndabaza. Genda witegereza ariko nta kirimo. We rindi nyuma y'ukwezi genzo zatuganira. Naho uzoza. Ariko nujya nyene. Imyaka 10 yakurindira ngo bumuhemukiye nabi. Abakobwa baragoye urabazi. Oya ntago bagoye. Niyo myaka 10 yoyindinde yafise ikindi yaragambye. None ntiyaheze imyaka 10. Ubundi tufashe wa 11. Ntahura jewe sinama. None baje abavyeyi biwe tuzorabana gute. Kandi kurondera ku telefone mfite kuronka uburi. Mariko ngana n'abagenzi dukorana.
ega aho bakubwira ko jewe mba ntari muhira mba ndiko nkoresha telefone hajya hose mba mama telefona akidoga akabandikira makete mba ndi kuri telefone ndi muhira Anizo telefone uragabanya. Sawa. Urakomeye. Mara duheze. Cyane ku ishuri. Ari ure? Ni haje. Ego ni haje. Muramunsi. Karibu. Sawa. Kubiri. Yawe frat. Mbona mafrati ya. Karibu. Sawa. Narinda kukumbusha. Iminsi myinshi wahoraye Besi. Uragiye. Sawa. Sheri, narushe nayo matelefone yawe ushobora kuyima. naciye gutwaye telefone Juste telefone gusa kuyima. ikibazo kiri kuri telefone ntumbona ushaka iki Je nshaka rero ibyo bintu wamuri kurakora waje kuraba telefone waje kuraba jewe Imarero. cyane neza kwanza None ibyo bintu byo by'ama Facebook ntubigira tutari kumwe. naco nakugize turi kumwe ntumbona Umviriza ndakubwira. Ubonye yuko telefone ari ifite akamaro kuri jewe uri busy cyane na telefone. Sigarana rero iyo telefone yawe. Umwana kutanezerewe.
mama agenda tashi uragiye Jean Paul nguherekeze undi muntu sawa bye sawa sawa Jean Paul kumenga ntunezerewe ndiki je mama nkeneye kwimuka ya ugomba uje so kwari kuvuga mama ngiye kubaronderera mwebwe nta wundi muryango mfise uzi ko ndagufise uri umuhungu none ngugira wimuke ariko ivyo bikura hehe wabuze aho uba naguteje ikibazo ibi vyose niko ndabikora ku bwanjewe nawe na mushiki wacu wowe unyizere mama byose nzabikora kandi bizogenda neza narabiteguye ejo nzogenda ubivuze uyu munsi ejo nyene uca ugenda burya ubona ufise indero wewe ejo nyene ndakubwire ikizoba ntihagire ico uzombaza uze wimenye ingingo niyo nyene baraguhenze ingingo niyo nyene mana uguhitamo kurananiye
ntituzigera dutandukana. Mana nkora iki? Nta kundi nkwiye guhitamo. gerageza abasha mu muhanura gumenga jewe ntako ntagize sinagira mbere abavyeyi bawe barabizi nta numwe abizi muri bo umva nta numwe numwe abizi nta numwe azi nakimwe muri aba bavyeyi erega akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze babwire ho urabizi nuko bimeze nuko biri ho mu musengeye kugarabe yuko yotera imbere agashika n'amahoro muko ma district ibintu atace bifatiye Jean Paul sinagira niwe wamutumye rega nurarengera naje mugabo ibintu ga Jean Paul narukura ubyishiramo cyane abagenzi tutavyumvikana kumwe n'abavyeyi batabitahura si vyiza muri hendahe muri henda ngo muzokwama iwanyu rero tubishaka abagenzi ngo numva ngaho ico cyumviro cya Yves genda kimushigikiye reka rero tugane nk'abagenzi mu mijambo canke muji wacu twabuje dukora reka ndababwira reka twabuze ivyo dukora Jean aha turi ngaho mushwane canke mu nyumvire duhanure baso reka ndababwira umva rero ndababwira ndazi muri benshi muri mwe nta nico muzi mwumva ivyo mushaka wenda umbye ugiye kurondera amafaranga aho kuboko kwenda we nzokwibuka uranganya ubwenge mugabo namwe mwese nzobibuka turabasabye nuko adashaka kumva nta matwi mfise rero oya buhanura bishatse kuguma ngaha nk'abagenzi hano bombe mwana wanje allo moy ugeze kuri portail sawa ego ahubwo ni birebire iki kibazo gihari ngaha nicyo kibazo kiri mu bijyanye bya bindi bya internet bya bindi usanga abantu binjiyemo ngo ni ibintu by'abasheri mangwa shatuza ntibagushikira umutima niho bisanzwe oya kandi wowe umushigikira mu makosa muri byose oya mwebwe ko munumva muri kumaraharira cyane murumva decision ariyo mwe murabaha uzogira abagenzi nk'aba umviriza Jean Paul reka nabati kenshi na kenshi jewe mbona ari bya bindi by'ubwescro ahubwo si ubwescro gusa barenze n'abasuma werekana nabati acha mwamubanira banze turindire kwanze tumenye abavyeyi biwe nabo babivuga ko iki ucucu urubanza wewe none mibaza murandusha indero oya sikwazo c'indero mwe mumeze nk'abantu bari mu gasho hari gihe nabo bawimvira nabi cyane nanjye nkaba niyumvira nabi ariko rero tuganire neza kandi jambo twabanye neza nitwabanye nabi kandi natwe ico gituma rero mwe mwimenye ko twabanye neza ntidushaka yuko ubaho nabi dushaka kubaho neza ariko bice mu nzira nziza ndabona yuko mubabaye bavyeyi kandi natwe murabona ko bitatunezereye ariko rero twashaka nk'abagenzi biwe namwe nk'umuryango natwe dufise hagufi kandi nk'abavyeyi biwe mubidufashemwo turabe ukuntu twoterera umuti kibazo ibintu biri ejo tuzogira ikibazo kuri we natwe tugira ikibazo no kuri mwebwe yego Jean Paul gerageza wumvira umuvyeyi uraba ukuntu umuganiriza ibintu bice mu nyogorura amatwi ndamwumvire kwego gutwi ndamwumvire ntabwo ari uko Jean Paul kandi ndazi waho uri umwana mwiza uwumva uyu mwana ntako ntagize ndamuhanura usanze n'aba bose namwe ndabibabwira ariko yase kunyumva sinzi icyo ashaka aha ubona je namaze ahubwo wewe umvirize niyo bashikariya uzonde mukize ba 15 umviriza nkuya umvirize simbakayo tigishije n'abavyeyi isizo kikwereka yego ne kandi uzobibona yego mutanga cyane mumugura ko maboko wabitoye mutanga wabitoye muganire reka baganire usanga ashaka kubivamo kandi bivuyemo byo bari mama akira mungu waraciye ubwenge oya reka amakenga we nyizera we bavyaye neza mama umusore w'indero je ndaciye ubwenge bajya n'ibijuju ntihatari biga birakomeye bajya nta terambere bakeneye akira rero nawe naye ndi kwacu ayo yose zorafasha na mushikana naye iwacu reka bavyaye neza mama bajya n'ibijuju imana ishimwe kwigire pani zigu umugisha we nakwifungura nababwiye sinzi ko nzakubitana kumuteza ntabwo jewe nukuri biratangaje kwe wemba tugende mu nzu ivyo bishaka kuyiga hingo uragiye no uko jewe Right, so far.
Cause I've been trying many times to do join you, girl. But you never appeal. As long as I... Vava wa mutipo wa gute kutatubwira Kundisha wari bishasha Ujya mutipe twaravanye kandi sinzi ahantu yagiye ndahajya muri quartier tuba bavuga byinshi kandi namwe ndibaza ko mwamaze kubyumva Alice Jevron ntashobora sinzi nkaho iyo abana narabyumvise ntabyo nari kumubaza Vale Alice gute mushobora kunyemeza ko mutavyumva ibintu byaje n'ujya mutipe byari birebire gose tore dukundana igihe kinini byarambabaje ariko mumbwiye ko mutavyumva je nama ndavyumva uko nsohotse hanze uko ngiye banongura urutoke bavuga jewe gusa jewe birambabaza ubu nta yindi nkuru bakivuga atari jewe jenyine twebwe mayizo nabyo tuzi mu micungararo yacu Alice ko nzi abakobwa bakunda kumenya twinshi weho uruvyumva ibyo bintu nta namwe yari bwabyumve Valeri ahubwo ndatangaye icyo nakubwira cyo wareka kwitumuza umutima Valeri je cyo nobona wafuma byikura mu mutima kubera ubyigumijemo wasanga uguma umererwa nabi uguma wishiramo ibintu wafuma umwikura mu mutima nyene ukamufuta nibyo nabona no guhanura je vraiment ndagwana no mugenzi nko nyene bagasanga kugira ngo none ko ari hajya agahungu nyene yari yambebeye ngo nana icyo nakubwira gusa nuko nawe yiboneye yarapasuye ngo yagiye Buraya ngo arose abandi wumva nawe rero hajya umuntu umutima wiwe ntiwupfundura ngo intuntu iri mupima nk'ibiro nka 60 sukumena umunzane gusa womera nk'utembera mu quartier gato ugacengetera ngo babara wo kumva yabo rero gurura nani kirazira n'ingoga wanabona ko inyota twishe muka so michupa diwake rwosha murigumije ariko turaho mukomeye amahoro kweli umukecuru wacu arigiye bose baraho barakomeye yego kiretse narinje kubabwira nyene yuko jewe muhira byakomeje kugora jibiki yakomeje kungambararira ndamuhanura ntako ntagize ariko umwana arangarariza pe
maze kumuhanura akanka kumva noneho nagiye mbona ansezera ngo aragiye afata ivyiwe byose aratwara aragenda ndamubaza mwana wanje ugiye hehe mwana mwira mu mama ndagiye Rwanda amatauti mwana mfitanye umwana nawe nabyo nyene reka nukuri twaganira neza sivye amafuti iwe yahora akora nyene nkamuhanura abana bo umwana na nyene urazi ko ari uko nyene baragoye kuri turabizi abantu uko biri kose reka ngende ndabibwira umukuru w'umutumba kugira ngo nihagira ikizokurikira bazobe babizi bazi ko umubanye ari wo muryango oya nivyo nitwumva ahari tuzogutumako nawe ukomeze urondera aho yagiye wijwe muhira wicare hari umubyeyi n'umwana kandi urakoze gutanga raporo ni byiza utatanze raporo ndi wamenya umukuru gutuma ndi wamenya ati bimeze bigifashe gute yego murakoze sawa murakoze ndike bantu sawa ugana n'amahoro yego musigare uramukiza abandi sawa sinkeneye umuntu n'umwe asohorera ngaha n'ubuze unyirahire nakuwe n'akandi gakobwa ntawe usohoka nta kuvugana n'umuntu n'umwe wo hanze atarusha ndaguhaye
burya sinarinzi ko nihenze mana mbabarira sanze nabaye nk'aba mwana w'icangazi mbese ni wewe tange nakwitiranyije uko nkubone jewe siko nakuziga kandi nzirikana umaze imisi mu mahanga iwanyu baridoga ngo warawahevye naragakuru nibaze nuko gihema na nyokora heba yakuvyaye uri kinege yumvire nawe umubabaro Mira. Mana yangu. Jambo. Jambo. Yo, nibe. Ya. Nikunda ko wicara. Sasa uganda siku ni urabona bijyapfuye. Eho. Wabaye. Jampo. Ugarero, ibibereye birakanitswe n'ingoma ukabyohera ukabivuga ntibikunda no kuvuga ariko ndagusabye mvuga ndabigusabye none mana genda bigenze uhamagara abasenzi basi bagusenga telefone yakoze iki rero rindira nje guhamagara abasenzi bagusenge
Jump. Jump. yamaze gutaha yatashe ese yoba yafuye yatuye hoho byoba byiza kurusha agahinda n'umuntu Jambo. iyi nkuru ntigarukira hano kuko hari n'abandi akomeza kurungikira ubutumire kuri Facebook. uwukurikira ninde? Yego wabyo dukoreshe ubu ngo bampindure ngire iyo wowe ushaka. Okay, je narindiriye kora hamwe n'ibishije bose. Yego Fenêtre yose ani mixer ani sample kene kugira zunga voilà comme ça kene kugira record sélectionner utu buto R naka ka monitor Niko kugora kigene buruza unogaza Fani zombi. Basi vule mu mazombi nishashira pole. Una zombi za kwa nazo ndani. Zombi. Niki kipira wambaye. Utavembesha tumbo. Tunacheza hapa mama, uko wapi? Mandati. Action. Mama. Mubana mwingi. Eyo. Ngali ndendeza leo. Wana mubana mwingi. Ongea kihivi so unielewe kihivo na unavyozani hivi tambua ndo hivyo hivyo kwenye mtego wa ngombe mtegaji kaloa mbuzi mziki kwetu ni kazi na tuwezi fanya upuuzi da la sivyo ni hivi so hivyo wembe na kidevu wa vinyowe ta kidogo nisio jeshi wa mpodo ka wanajeshi wa Kongo ukisikia hii singo utapata na songo jaribu iga kidogo ili uvunjike mgongo msanii mwenye samani kama mji wa mogo kwa nini mshike kama kitu cha bei ndogo vipo pende mziki wangu mnione kama kigogo sawa kupenda ugali na usile muogo kakani mwana soka majiki mwana muziki usifananishe mpira na maiki mziki kile MC analia namba 1 bwana
Hai.